matunda ya juhudi. Yes, reka tongere tubaye ikaze mu bakunzi ba DFTV musanzwe mudukurikirana mu kuri platform yacu musaye mwezi kwizina ya DFTV Desa 57 Facebook Instagram niyo amazina musanzwe mutuzi neza. Yes, muri umwanya rero twagiye mu kibanza aho musanzwe muzi kwizina ryo kwijabe basanzwe barereye abana. Niwo mwanya tujemwo mu ntumbero yo gufasha abana n'umwigeme DIGNE DELICIA musanzwe muzi nk'umujournaliste musanzwe muzi mu bikorwa byinshi muri Buja Flavor. Niwo mwigeme yagerageje kwishira hamwe agerageza kwiyunganya abandi bantu benshi mu ntumbero yo gushigikira bano bana. Nuno mwanya rero twamaze gushika muri kino kibanza tugiye kwinjira indani mugerageze kubona byinshi ivyo bagiye gutanga ivyo bagiye kubaha. Nuno mwigeme turazagerageza kumurondera agerageze kutubwira byinshi byatumye agerageza kwegeranya abantu benshi kugira bakore kino gikorwa. Kuri micro NTARE Clovis behind camera ndi kumwe na Oli King niwe musore agerageza kubaha amasanamu ameze neza mu ntumbero yo kutubona neza. Ni DFTV Desa 57 twinjira indani. hanyuma imbere ya byose ndashimiye Imana rugira byose yadushikanye kuri uno munsi na cyane ko ari umunsi novuga ntasubirizwa kuko burya igikorwa nk'iki ni igikorwa kiba gikomeye. Ndashaka kumanza kubidondora kubashitsi n'abasangwa. Nitwa Ndayiragije DIGNE DELICIA mwene Ndayiragije Focus na ntagwa birarine. Nkaba nipfuje yuko no subira kandi nkababwira bano turi kumwe
ndazi murabazi benshi sivyo si benshi ni mwese yitwa Masterland izina ry'akazi numwe mu bamfashije muri kino gikorwa ndamushimira cyane gose uyu bamwita Romeo Igwe president wa Micade Musiciens ndibaza ko mumuzi mwese munkomera amashi ndasabye mwakomera amashi d'abord ibikorwa akora ni ibikorwa biba biremereye cyane gose ku buryo jewe nka jewe ku gikorwa novuga nje kubashikiriza uno munsi ntamufise ndumva yuko ntoba ndashika neza ku ntego y'igikorwa canje ego hama uno munsi novuga yuko twoba twuguruye icese Burundi Nkunda Company. Burundi Nkunda Company ni company mwari mumaze iminsi mubona amalogo mubona kuri WhatsApp mukabona Burundi bwejo abantu bakiyumvira eske ibi bintu nibiki ariko Burundi bwejo uri muri Burundi bwiza company Burundi Nkunda Company. Burundi Nkunda Company rero ni company ije gushigikira ugwaruka ibibondo abigeme n'abantu bose muri rusange no munsi twuguriye icese duhereye ku bibondo aribwo Burundi bwejo ati Burundi bwejo kubera iki tuzobafasha gukuza impano zabo kuko ibibondo biba bigikeneye yuko bifashwa kuko twebwe dukuze iyo tugiye tiririmba ijwi rya kabiri turashobora kubimenya byoroshe ariko umwana birasaba yuko mutegura kuva kiri muto gushika amenye ico uri kuramwigisha Burundi Nkunda Company kandi ntiyashigikiye kubibondo gusa twarakoze nico twise entrepreneurship tuzotanga ubumenyi kubigeme kubera abigeme twese ngaha twumva twogira 50% kubagabo ariko ijya 50% twifuza izova he izova muri twebwe turakeneye kubaha ubumenyi buzobereka ingene iyo 50% nimba koko muyifuza ukuntu mushobora kuzoyishikako novuga yuko ari icigwa tuzoha abigeme kuva ku myaka 15 gushika ku myaka 25 kugira ngo umenye yuko ufise uruhara runini cyane muri kino gihugu cy'u Burundi turetse n'u Burundi gusa no mu mahanga ushobora kuduserukira ndahimbawe cyane kuba naherekejwe n'abigeme baserukizi b'intara zitandukanye ndavuga nka Miss Ngoma ndavuga nk'umudofine wiwe hariho Miss Popularity wa Miss Muyinga na deuxième dauphine wa Miss Muyinga bose bari hano na Miss Kayanza bari hano ndibaza mwababonye nukuvuga yuko ari igikorwa kizoba atari ico ngaha gusa Bujumbura nkuko benshi bagumye bayibaza ati none ni Bujumbura gusa oya ni igihugu cyose rero Burundi Nkunda ni company kuko murumva yuko irimo gukunda Burundi Nkunda ni jambo gukunda iyo umuntu avuze ati ndakunda Burundi ndakunda igihugu gerageza werekane bijya bintu bituma werekana ndabeshe none mwese ngaha murafise ikintu muvuga ati murakunda none iyo umaze kubukunda ikintu ntukivuga gusa uranavyerekana uko kuntu gikunda rero nari niyumviriye kandi yuko buri Burundi Nkunda twagerageza kurata ivyiza by'u Burundi tubicishije mu mwuga wacu wo kumenyekanisha amakuru dusanzwe dukora aho naho tukaba twarifuje yuko tuzobibamenyesha tubifashijwemo na nyakubahwa Masterland bavuga ko afise abantu benshi bamukurikirana ndazi ko mubizi Monsieur le Président de Musiciens murabizi yuko nawe ari umuntu akora ibikori antwaje kuba mpagatiwe n'abantu babiri n'ukuri numva umengo nayo mfise ibiro munsi ya senkani nza kumpima tuvuye ngaha ndafise nka 4 je ndavyibaza rero navuga yuko kuri no munsi uri hejuru twuguruye icese Burundi Nkunda Company muzomenyeshwa ibiro bikuru bya Burundi Company ejo aho bukera muzomenyeshwa byinshi cyane uno munsi yari just kugurura kugira ngo mumenye Burundi Company niki Burundi Nkunda Company niki igiye gukora ibiki irongowe nandi DIGNE DELICIA ndayiragije ari kumwe n'abandi bagenzi we bane harimo Inga Loriela Mishu Miracle na Ismail Niyonkuru nkuko mubazi kana Ismail Niyonkuru ujya muzi ndazi hari abaciye bakanguka boya sujya nubundi kwera yaba rujya ndabizi yuko ariho nivyo ntari kuvugira hano imbere ego hama nkabashimiye cyane gose bivuye bwina mu mutima abantu mwese muri hano kuri kino gikorwa ni gikorwa ntashobora kwishoboza jewe jenyene kuko na hantu henshi nagenda presenta kino gikorwa bose bagaca bambaza ngo ufise imyaka ingahe ashambuga ati none imyaka ni iri kirabikora
ati ni jewe nyene ka gapetite kanyu niko kariko karabikora. Rero sinovyishoboza, ndakeneye imihezagiro yanyu, ndakeneye ukuboko kwanyu, ndakeneye yuko mushobora kunyereka imyongo ihuma n'idahuma, na cane cane yuko mwese muri hano mufise amabanga mujejwe, mufise niyo mushobora kunshikana. Ntimuntererane. Uno munsi si kuvuga ngo biraheze, ahubwo niho tugitangura. Iyo tuvuze ati turuguruye icese, niho tuba tugitangura rero gukora. Guhera kuva itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu muri uno mwaka nyene niho tuzotangura gukora igikorwa c'abana Burundi bw'ejo mu kubafasha gukuza impano zabo no mu kubigisha ururimi rw'icongereza, kuko iyo turiko turafise amatala n'ivyo ariko biherekejwe n'amashure yacu meza, biherekejwe nuko dushobora kuba two kwiexprima mu ndimi zitandukanye, birashobora kugira inguvu mu gihe turiko turisigura mu bantu badukurira. Ego tuzotangurana n'igikorwa cyo kwigisha abana musique, na modeling, journalisme no kubigisha ururimi rw'icongereza. Nivyo tuzotangurana kuva itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu. Aha abana bazoza barahurira tuzohabamenyesha ko kugeza kuri no saha ikigo CCF murabizi yuko cugawe, niho twari twatoye ku kibazo kijanye nuko hariho abakozi babiri bahatoye bagwaye ingwara ya corona. Urumva yuko abana tutobashira en danger, urumva ko dutegerezwa kubakingira nkuko twavyiyemeje. Turarindiriye gushika itariki 5 tuzoba twabamenyesheje aho abo bana bazoza barigira. Novuga ati ndabashimiye kandi ku bantu bose bakoze igikorwa cyo kugira ngo nshike kuri barya abana bo muri orphelina. Mabonye ko twagize ibibazo bitandukanye, ariko ndasabye ikigongo kuri umwe wese, kuko murabizi yuko ikintu kidahinduka ari jambo ry'Imana gusa, abantu turahinduka n'ibintu bigahinduka. No musi turashaka kuba twateguye ibi, kumbura Imana ikaba yashatse ko dukora ibindi. Turashaka kuba twateguye gukora ibi inyo gasanga hakozwe biri, ariko jewe ico nemeza nuko atakintu kibera ubusa. Nta kintu kibera ubusa iyo habaye iki, nuko haba hari iyindi ntegura Imana yatanze kugira ngo ibintu bicaha canke hari. Sinobarandira cyane, ni jambo ryo kugurura Burundi Nkunda Company. Kumbere ni mwabona kajya karogoti Burundi Nkunda Company, ntimuze mutangare. Mwabona kajya gashusho kujya mwigeme Digne Delicia, ntimuze mutangare. Novuga ati iyo mvuze CEO kenshi nkavuga ati yuko je ntari CEO, abantu benshi barambaza ngo none si uri representer mu imbere y'amategeko. Ego ndi representant imbere y'amategeko, ariko sindi CEO. CEO nabo sinzi, ariko ndi representant wa Burundi Nkunda. Ego novuga yuko umunsi muzumva Burundi Nkunda muze mubona mwishusho ya Digne Delicia ndayiragije. Ndabakunda cyane abamenyesha makuru bagenzi banje mwakoze kwitaba buno butumire. Ndakunda abavyeyi banje cyane gose, cyane birenga yuko muvyibaza. Ndakunda abantu bose, aba mama, aba papa, aba oncle, aba tante bose bari ngaha, abagenzi n'inshuti zambaye hafi muri kino gihe kitoroshe. Ndashimira Madame Jolene, ndashimira JC Production. Niyo mvuze JC Production hari abantu baca bibaza ngo mvuze umuntu. Ico mvuze ni je ndakizi, ariko iyo nyubakwa yubahwe kenshi. Ndashimiye King GMTV, ndashimiye amateleviziyo yose ari ngaha yashoboye kumfata mu mugongo, ayari kuri basha na yatariko ndibaza ivyo ntaco bitwaye. Kujahi TV ndabakunda cyane gose. Imperial n'abantu benshi ntashobora kuvugira ngaha, aba miss b'intara zitandukanye, abashoboye gushika n'abatashoboye gushika, mwese ndabakunda. Fasha nawe warafashijwe n'abantu bafashije gose, ndabakunda cyane gose. Donc sinobavuga mwese ngo ndabaheze, kuko muri benshi munkunda munshigikira, ntashobora no guhereza hano. Ndashimiye na komite yafashije muri runo rubanza, murabona ko bariko baritanga kanatsinda barashajije, nibaza murabibona. Nongera mvuga yuko nshimiye ibibondo byacu ko byatwitabye, ndabakunda cyane, n'abana bangamburukiye muri byose. Sorry, ndumva yuko ntobarandira kuko ndafise ukuntu ndi mfise ama emotion gose, ariko murakoze cyane, katugarukirize hano. DIGNE TV. Tunda juhudi.